ubwa mbere na mbere ntangwe kubaramutsa nongera ndamutsa n'abamarayika bavuye mu ijuru baje hano kugira ngo tubane kandi bongere badufashe kugira ngo ibikorwa by'Imana yo mu ijuru yacu bitere bije imbere. Ku izina ryanje nitwa Joseph Benjamin Batungwanyao, mba hano muri Adelaide, ariko ndazi ama video tufata canke ivyigisho dukora ko bibonwa hirya no hino ku isi. Nkaba nipfuza cyane abantu mwebwe mudufatanije urugendo kwama dufashanya iki gikorwa, na cyane murazi yuko iyi si yuzuye umuvurungano. Ubwa mbere na mbere tubanze dusenge. Turagushimira dawe mwiza, wewe w'amahoro, wewe uriho kandi uzokwamaho ibihe bidashira. Uri Imana y'ukuri utumye dushika kino kiringo turi bazima, duhema impwemu z'ubuntu, kandi mu bitaro batanga impwemu z'amafaranga amadolari, ariko wewe ubiduha ku buntu, ubiherwe icubahiro. Muri wewe nta na hamwe hatabonetse ivyiza byose biboneka iwawe, ariko Satani akaguma toba. Turakwinginze imigabo n'imigambi ya Satani ifatwe n'ubuntu bwawe, maze iturigwe. Tushize imbere dawe mwiza abagwariye hirya no hino ubakize, maze abafise imibabaro itandukanye ubandanyo ubihangamo, maze ubafashe ivyo bana bakeneye. Eka twongera dusaba dawe mwiza mpwemu wawe yera abandanye atugendera, yongere agendere abari bo bose bari hirya no hino ku isi, kugira ngo ubutumwa bwawe bukwire hose kandi bushitse benshi kugorwa kwawe, igihe baturutse ku macu tuzogusangarire. Tuvyambaje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Umutwe w'icigwa cuno munsi tugiye kwiga uvuga umukristo. Kuvuga umukristo ntisizina gusa, ni igikorwa umuntu akora. Kuvuga umukristo niwo muntu w'Imana. No kuvuga umukristo baye umukristo ubaye umuntu w'Imana. Rero mu gihe ubaye umuntu w'Imana, no kuvuga ucukora ivy'Imana igomba. Kandi turazi yuko mu vy'Imana umuntu ahura na vyinshi. Iyo ahuye na vyinshi ntace adebukirwa, kuko mu kuja mu ijuru umuntu arakovya, kandi nta vyiza vyama biboneka. Kuko ugiye kuraba Yesu Kristo igihe yari ngaha ku isi yahuye n'ivyago, nubwo yari Imana murabona yuko yatumye apfa. Igihe yapfa rero nukuvuga yuko yapfiriwe ari wowe wese amwizera. Rero nimba Yesu atafashwe neza nk'umwami, kuko murabona abami binosi baja ku ntebe bakarya bagafungura bakabatambira bakanezerwa, ariko mugabo urabona Yesu Kristo yari umwami mu bwami bw'Imana, ariko murabe ubuzima yabayemo. Yarabaye mu buzima bubi, aricwa, arazuka umunsi ugira gatatu. Nukuvuga yuko natwe nimba turaba Yesu tumenye ubuzima si ubuzima bwo kuryoherwa gusa, twizigiye ivyiza gusa. Mbega hamwe tuguma tubona ivyiza gusa, twokomera gute mu vyampwemu? Twokomera gute mu vyampwemu? Nico gituma rero ndabasaba mwebwe abimpwemu abijuru ntitwishinge tunezererwa n'iyi si, kugira ngo umwansi Satani atwubire, hanyuma Yesu Kristo nawe igihe hamwe yogaruka ntazasange twiteguye. Nukuvuga yuko tukeneye kuba magabo, kuba maso umwanya ari wose, kugira ngo Yesu Kristo hamwe aje azosange twiteguye. Nivyo ndabambariza. Reka tubanze twisunge kwanza isomo riri muri Matayo igice c'icumi ku murongo wa 34, turagenda dushitse 42. Ahanini Bibiliya nigomba kuza kwivugira, kuko murazi abantu turavuga tukagomba no gushamo ivyacu, ariko dukoresheje Bibiliya niho tubona neza na neza yuko ivyo tuko turavuga ko ari binyakuri. Reka Matayo 10 umurongo wa 34 havugwa hati, umutwe w'amasomo w'ivyanditswe uvuga ngo kwikorera umusaraba. Mwoye kwiyumvira ngo naje gutera amahoro mu isi, sinaje gutera amahoro atari inkota. Kuko naje guteranya umwana na se, n'umukobwa na nyina, n'umukazana na inabukwe. Kandi abansi b'umuntu bazoba abo mu rugo rwiwe. Ukunze se canke nyina akamundutisha ntaba nkwiye.
kandi ukunze umuhungu cyangwa umukobwa wiwe akabandutisha ntaba nkwiye. Kuko utikoreye umusaraba wiwe ngo ankurikire ntaba nkwiye. Urokora ubugingo bwiwe azobubura, n'uwubuhe ubugingo bwiwe ku bwanje azoburonka. Ubakiriye aba anyakiriye, kandi unyakiriye aba yakiriye uwantumye. Uwakira umuntu avugishwa n'Imana, kuko avugishwa nayo azohabwa impera nk'iy'uvugishwa n'Imana. Uwakira umuntu agororotse, kuko agororotse azohabwa impera nk'iy'umugororotsi, kandi uzoha umwe muri abo bato ubwato rw'amazi apfutse gusa, kuko ari umwigishwa. Ndababwira ukuri yuko atazobura impera yiwe. Muri make nivyo nari mpejeje gutangura kuvuga. Ugiye kuraba ubuzima Yesu Kristo yaciyemwo, nibwo buzima n'umukristo akwiye kuzocamo, kuko Yesu avuga ati muzogera ikirenge mucanje. No kuvuga yuko ivyabaye kuri Yesu nivyo biba ku mukristo, kubera turabatahajuru, Yesu ari uw'ijuru, tutegerezwa gukora ivyo iyi mibiri canke kameremere kacu katagomba, tugakora ivyo Imana ibigomba, tugakora ivyo Bibiliya ibona yuko bizodufasha kugira ngo dushikire Imana. Ariko aravuga ati abansi b'umuntu bashobora kuba abo mu nzu yiwe. Ariko aravuga ati ukunze ise, ukunze umuhungu, ukunze umukazana, ukunze iki, akagira umuntu numwe amurutisha, akamurutisha Imana cyangwa akamurutisha Yesu, uwo ntaba amukwiye. No kuvuga yuko nukuraba icambere na mbere Yesu ahabwe ikibanza cambere na mbere, ibindi navyo birakurikira. Kuko no muri Matayo sinshobora kubyakira iri isomo rivuga yuko muri Matayo 6 umenga ku 33 havuga hati mubanze mwihutire kurondera ivy'ubwami bw'Imana, ibisigaye muzovyongerwa. Rero bitagenze uko, tutihutiye kurondera ivy'ubwami bw'Imana, tuzosanga turiko dukorera ubusa. Hanyuma reka ugiye kuraba kandi iri somo ryo mujyaha muri Matayo nyene 10:34 uravuga yuko ngo ntiyaje gutera ngo amahoro mu isi, ngo ntiyaje gutera reka ndagasubire mu gato, ngo moye kwimvira ngo naje gutera amahoro mu isi, sinaje gutera amahoro atari inkota. No kuvuga iki? No kuvugana cyane cyane inye bisobanura ko hari gihe umuntu yumva ubutumwa bwiza bw'ukuri, iyo abwumvise akabukurikira, umuryango wiwe ntubyumve, ukabona yuko umenga uwo muntu ariko arazimira. Na cyane cyane aho mubaye murashobora kubibona, iyo umuntu yizeye Imana by'ukuri, akizera ibikorwa, akizera amajambo avugwa yose muri Bibiliya, uhereye ku tanguriro ugashitsa ku iherezo, no kuvuga igitabo c'itanguriro ugashitsa ku gitabo c'Ivyahishuriwe Yohana, ivyo byose ukagenda urabikontorora ufashijwe na mpwemu. Hari gihe uzohura n'umuntu agatangwa kubona yuko umenga wazimiye, kandi we nawe uzi kuri mukuri. Muri ico gihe abantu batangwa gutoteza abandi, abagenzi bakabona abagenzi babo kumenga bazimiye, imiryango nayo ikabona uwo muntu ko yazimiye, ugasanga batangwa kumwiruka ko bamutoteza ngo wewe ntiwakoze ibi, wewe wagiye uku, byategezwa kubukuye. Mugabo abo bantu wababaza nabo uti ivyo uri kuravuga washobora kubinyereka mu byanditswe bya Bibiliya, ntihage nakima kwishura. Iyo niyo ngorane. Iyo umuntu rero avuze ikintu, ni byiza agivuge, yongera gisobanure, kandi yongera cerekane mu bitabo vyera vya Bibiliya, turetse kwivugisha umunwa gusa. Iyo niyo nsobanuro ushobora gutanga kuri iri somo. Ariko gusa turabona n'ahandi Bibiliya ivuga iti ni waba umukristo canke ni waba uw'Imana by'ukuri, ukuntu ushobora kwitwara. Reka turabe irindi somo riri muri Yohana 14:15 kugera 18. Yohana 14:15 kugera 18. Havuga hati nimwankunda muzokwitondera ivyagezwe vyanje, nanje nzosaba Data, nawe azobaha uwundi mwitsa ngo azabane namwe ibihe bidashira. Niwe mpwemu w'ukuri uw'abisi badashobora kwakira, kuko batamubona kandi batamuzi. Mweho muramuzi, kuko abana namwe kandi azoba muri mwebwe.
sinzobasiga nk'imfuvyi, nzoza kuri mwebwe. Muri make Yesu aravuga ati mugende nkuko yagiye. Ubugira kabiri iti nimwitondera ivyo nabageze vyose, nanje nzosaba data azobaha umwitsa. Uwo mwitsa nawe ariko aravugwa ngaha aye ni mpwemu yera. Mpwemu yera niwe atuyobora kandi niwe atwereka ivyo turi bukore. Mpwemu yera niwe adufasha kugira ngo dutandukanye ikibi n'iciza. Mpwemu yera niwo muyobozi mu gihe Yesu yaramaze kuva ngaha ku isi, kuko yavuga ati ndagiye sinzobasiga mwenyene, nzobarungikira mpwemu yera azobane namwe. Kandi muravyibuka mu gihe ca Pentecoste, igihe mpwemu yera yaza ku ntumwa, uwari wese yaciye avuga ururimi rwumvwa n'abandi. Bisigura ko uwari wese yagiye kumva ubutumwa bwiza mu gihe ubwo butumwa bwari mu Bayuda bonyene gusa. Abagiriki nabo nyene barumvise ururimi rwabo. Abayuda uko nyene n'abandi batandukanye barumva indimi zitandukanye. Urumva bavuga ati nimwavyitondera ivyo nabazobaha iyo mpwemu yera. Ati uwabisi badashobora kuronka. Uwabisi badashobora kuronka. None ko nimba avuga ati iyo mpwemu yera bisi badashobora kuronka, akaba avuga ati nimwakora ibi, nimwitondera ivyagezwe, nimwitondera ijambo ryanje, nimwitondera inzira zanje nkuko nazigiyemo namwe kabari byo mugendamwo, nzobarungikira mpwemu yera. None iri somo tukwiye kugikako cyane, kuko murabona yuko ari ryo rituma litubwira neza na neza ko dukwiye kuba ab'Imana tudahengamiye mu ruhande urucanke na ruriya, tutaravye tuti hamwe nokora iki nakayobabara canke yonezerwa. Ukora ikintu kubera Imana canke mpwemu yera yakuyoboye, utisunze ngo nakavyo mubabaza canke vyo munezera. Nimba vyo munezera bikababaza Imana, wumva woba wakoreye inde? Wakoreye Imana cyangwa wakoreye naka cyangwa ukorera Imana? Muri make turabe ubu ivyo tuvuga nivyo dushira imbere, kugira ngo turabe ntihagire Imana dutsitarako ngo tugomba kunezereza bagenzi bacu cyangwa tugomba kunezereza inshuti zacu. Reka twongere twisunge turabe irindi somo rikurikirako. Uno munsi singomba kubatevya, mfata umwanya mutoyi. Irindi somo rikurikirako riri mu ba Efeso igice ca 4 ku murongo wa 25 kugeza 32. Nukuvuga yuko ivyo nako ndabivuga biza gufashanya n'iri somo rigiye gukurikirako rivuga uko umuntu akwiye kwiyambura ibinyoma, kwiyambura ikintu cyaco cyose ataravye nkunzi. Muri jambo ry'Imana umugenzi araba umugenzi mukuri, yatabaye umugenzi mukuri wewe ntumufate ko ari umwansi, mugana aho yo gufata ko ari umwansi, we mufate ko ari umugenzi mugabo urabe ntagutirimutse, na cyane cyane agukura ku vyizerwa vy'ukuri, ntagukure ku ijambo ry'Imana. Abagenzi turabakunda kandi ni beza, barafasha, ariko mugabo iyo tutaravye neza boshobora kudutirimutsa mu gihe tutaba tuzi, na cyane cyane ivyanditswe, mu gihe tutaba tuzi ico mpwemu atuyoborerako. Na hanini dukwiye kuraba mpwemu yera adutwara gute, adushira mu biki. Iyo mpwemu yera ni igomba ko tuzoba abana b'Imana vy'ukuri, kandi igihe Yesu Kristo umwanya rose yaturutse ku macu azotuma atujana atanumwe asigaye. Reka turabe muri Efeso igice ca 4 umurongo wa 25 kugeza 32. Aba Efeso 25 havuga hati 4:25 havuga hati maze muyambure ibinyoma, umuntu wese avugane ivy'ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Nimwaraka ntibibakoreshe icaha, izuba ntirirenge mukiratse, kandi ntimuhe wa mugwanizi icicaro. Nukuvuga yuko umuntu wese avugane ivy'ukuri na mugenzi we, nibwo rugendo rw'umukristo nyamukristo. Muribuka igihe Yesu yari ngaha ku isi, haraho mwumvise ngo yarabeshe,
haraho mwumvise bamwagirije ngo yavuze iby'ukuri cyangwa yakubise umuntu canke ngo yateranije umuntu canke yahenze umuntu. Ni ukuvuga yuko ubwo buzima Yesu yagiyemo natwe nibwo dukeneye gucamwo. Ni ukuvuga yuko uwari wese ashire imbere ukuri, ashire imbere mugenzi we, ivyo bizotuma ijuru ribona yuko turi abana b'Imana. Ntitube abagenzi ku munwa, ntitube abagenzi gusa kugira ngo nitubona hanyuma umwanya badiko baratubona tuyerekane ko turi abakristo, mugabo inyuma yaho iyo umuntu atatubona basange turi mu bindi. Akenshi ivyo birakunda kuba, umuntu akiyerekana ko ari umuntu w'ukuri atunganye, mukanya ukazumva ngo yafashwe asambana. Ashobora kwiyerekana ko ari umuntu mwiza, mukanya ukazumva ngo yafashwe ariko ariba. Mukanya ukazumva ngo yafashwe ariko aratukana, yafashwe ariko aragwana. Ivyo vyose uwo n'umugwanizi. Ni ukuvuga yuko umuntu ariko yiyerekana uko atari, aho yo kwiyerekanya ko ari kugira ngo abantu bamufashirize aho nyene, hanyuma umwanya wose yobaye ari yitwaye neza, aze atume umuco wiwe urasira hirya no hino, abantu benshi bazi babone yuko ari umuntu w'ukuri vy'ukuri. Nivyo Yesu Kristo ashaka kugira ngo tuyerekane abo turi mu gihe batubona ni mu gihe batatubona. Reka tubandanye n'iri somo kandi ngo ntihaze hagire ibiyago bibi. Ngiye ku murongo wa 29. Ntihaze hagire ibiyago bibi biva mu kanwa kanyu, ariko muvuge ijambo ryiza ryose ryo gukuza ukwiye kuribwirwa, kugira ngo riheshe abamwumvise ubuntu bw'Imana, riheshe abaryumvise ubuntu bw'Imana. Kandi ntimukababaze mpwemu yera w'Imana yabashiriweko kuba ikimenyetso gushitsa ku munsi wo gucungurwa. Umururazi wose no kujingitwa n'uburake no gutongana no gutukana bibavemwo, hamwe n'inzigo yose. Mugiriranire neza, mugiriranire imbabazi, muharirane nk'uko Imana nayo yabahaririye muri Kristo. Ni ukuvuga yuko duhariranire kandi tugiriranire neza, ntihagire ibiyago bibi bituva mu kanwa. Ikira jambo ryose dituvamwo ribe ijambo rikuza ijambo ry'Imana, kandi risosera Imana, kandi rifashe uwari wese aryumvise kugira ngo agume kuri Yesu Kristo. Nico gituma mvuga nti turabe ico Bibiliya ivuga, kugira ngo ntidusange turiko tukorera abantu, ahubwo dusange turiko tukorera Imana. Imana ni wayihimbara, umuntu azobabara. Igihe yababaye naho azoheza abone ukuntu ugenda n'ukuntu uguma ukorera Imana, bitume bimwigisha. Nkuko muri Petero havuga hati, ingeso nziza zitume bagenzi banyu bizera ukuri, bakurikira ukuri, bakurikira umuco, kubera ari mwebwe mwigizene muriko murabivuga. Nukuvuga yuko ingeso nziza zanyu zitume umuco urasira bariya, kugira ngo uwari wese yumve ko ari mu Mana, kandi ahindukijwe nuko umuco wawe uri kurasira hose. Umuco utangura kurasira muri wewe ubwawe ubwanje kandi nanje mvuge nishyiramo. Umuco untanguriremwo, mu gihe uzoba untanguriyemwo uzoheza usohoke, mu gihe uzoba usohotse naho uzogutanguriramo, kandi uzosohoka nkuko mubona umuco wavuye kuri Yesu Kristo umusohoka murasira abandi hirya no hino, baramwizera baramukurikira. Ni naco gituma yabagize intumwa, kandi nawe uwumva uri intumwa, kubera iryo wumva uzorivuga, na cyane cyane ivyo usoma muri Bibiliya urabivuga. Bivuge rero kubera ubivuga mukuri, ubandanye uvyamamaza uwo muco ukurimwo, uwutange. Ntube utanze umuco utari neza. Nukuvuga abongereza bavuga ati umuco uri fake. Iyo uri fake nukuvuga yuko uravyerekana mugabo indani hari ikindi kintu. Nukuvuga yuko ikiri indani abarico gisohoka, nkuko birivuga iti ibiri mu mutima, ibidudubiza mu mutima n'ivyakanwa gasuka. Nukuvuga yuko uwo muco wawe abari wo usohoka, kugira ngo wereke abandi icuri, banaba gukurikira badakurikiye amajambo gusa, kugira ngo ejo
nibumva baje bumva ivyiza gusa biguma bikuvamwo. Hanyuma ngo ntihazagire ibiyago biva mu kanwa, ngo muvuge ijambo ryose ryo gukuza umuntu. Ivyo nivyo mpeje kuvuga. Reka mbandanye ngo ntihakagire ntimubakababaze mpwemu w'Imana yabashiriweho kuba ibikimenyetso gushitsa ku munsi wo gucungurwa. No kuvuga yuko ntimubabaze mpwemu, kandi murazi yuko umuntu wese acumuye ababaza Kristo, umuntu wese acumuye ababaza Imana. No kuvuga yuko mu gihe tuba tutagomba kubabaza Imana, dukora ivyiza, dukwama twiyerekana neza indani mu mutima, indani mu mubiri, mu bwenge, mu bikorwa byavyo byose. No kuvuga yuko ijambo ry'Imana ryo risiga imbere. Turasabye mwebwe muriko muravyumva kugira ngo mwame mushira imbere ukuri kw'ijambo ry'Imana, mwame mushira imbere ijambo ry'Imana, mwame mushira imbere icyo cyose mubona cyoshobora gukuza uw'Imana kugira ngo ntihagire imwe azosigara. Reka tubandanye irindi somo, kuko iri somo ndabona murashobora kugisomera namwebwe, riri muri Efeso 4 ku murongo wa 25 kugeza 32. Aho niho mushobora kurisanga, kandi ni somo ryumvikana ryiza cyane. Mugiriranire neza, mugiriranire imbabazi, muhariranire. No kuvuga yuko muhariranire kubera mu buzima bwa Gikristo umuntu aharira mugenzi wiwe, agirira neza mugenzi wiwe, kandi mu gihe tuba tuko turahariranira Yesu Kristo aranezerwa cyane, kuko natwe twari abanyabyaha kandi twarahariwe kubwa amaraso yiwe. Ubuye turi ab'Imana, nico gituma mu gihe turi ab'Imana tukwiye kwama natwe tugenda nk'ab'Imana. Uguye tumuvyure, pana uguye kuca tuza kutwenga ngo wa Mukristo, ngo wa muririmbyi, ngo wa wundi. No, uko siko bikwiye kugera ku bana b'Imana. Nugufashanya kugira ngo twese igihe Yesu Kristo aje gutora abantu ntihagire imwe azobura. Kandi nurigiye kuraba no muri Ezekieli igice cya 3 ku murongo wa 18 haravuga yuko ni wabona mugenzi wawe aguye canke aguye mu cyaha canke agenze nabi, ntumuhanure, amaraso yiwiwe azokwandikwako. Rero ntiturinze gushikaho kugira ngo ntituze tubazwa amaraso ya bagenzi bacu mu gihe tubari tukugira ico tuvuze tutakivuze. Rero nuko ama twiteguye kugira ngo dufashe abandi, tongera twifasha kugira ngo Yesu Kristo mwanya rose aje azosange twiteguye. Uguhariranira ni vyiza, kandi kugiranira neza ni vyiza. Niwo muco werekana umukristo nyakuri uwariwe. Reka twongere tugende turabe izo ngeso nziza zo muri Bibiliya biboneka muri Petero wa mbere igice ca mbere kuri 6 gushika 9. Kuri 6 gushika 9. Petero wa mbere igice ca mbere 6 gushika 9. Petero wa mbere igice ca mbere 6 gushika 9. Reka tusubiye tuhasome. Haravuga ati 6. Haravuga ati ivyo murabinezererwa cyane naho ari gihe gito mubabazwa nibibagerageza byinshi, kuko bitobura kuza. Ibibagerageza byinshi ntivyobura kuza. Nico gituma mu ntango navuze nasomye isomo ryo muri Matayo 10 ku murongo wa 34 rivuga yuko Yesu atazanye amahoro mw'isi. Rero ugiye kushira hamwe n'iri somo riravuga yuko ibigerageza cyangwa ibigerageza ntibibura kuza, ntibibura kubaho mu gihe ubura umukristo wama witeze yuko ushaka guhura navyo cyangwa udahura navyo, ariko muga ntibigutume uva kugakiza. Kuko ibigeragezo nivyo bituma ushikama ku Mana, nivyo bituma uba nk'uwokowe akuwe mu muriro, nivyo bituma uba inzahabu ikwiye ivuyemo inkamba. Nukuvuga yuko twitegure umwanya ro wose nubwo twohora n'ikigeragezo ntituce ducumura ku Mana ngo tuce tuyivako. Reka tubandanye ku murongo w'indi havuga ngo kugira ngo kuramura kukwizera kwanyu mu buzitizo hacavuga ngo kandi uko kwizera kurusha igiciro izahabu ishira nahivugutirwa n'umuriro ikaramura. Uvuga ngo kandi
kuboneke kuri ishimwe n'ubwiza n'icubahiro mu guhishurwa kwa Yesu Kristo. Ni ukuvuga yuko ngo kugira ngo kuramura kukwizera kwanyu kuze kuboneke kuri nishimwe n'ubwiza n'icubahiro mu guhishurwa kwa Kristo Yesu. Kwa Yesu Kristo. Ni ukuvuga yuko ukwizera umaze guca muri byo byose ukagira kwizera ugashikama muri Kristo uzosanga ubaye uw'Imana by'ukuri, kandi umwanya wose Yesu Kristo yaje azobona yuko uri ukuri, azobona yuko wagwanye iyo ntambara, azobona yuko wagize icyo ukora n'icyo wafashije abandi. Ugiye kuraba hariho n'irindi somo riri mu Byahishuriwe sinshobora kuhibuka, hariho rivuga yuko Yohana yabonye abantu bari bavuye mu isi, ngo bari bavuye mu isi baciye mu makuba atandukanye, bambaye impuzu zera cyane bakayangana. Ni ukuvuga yuko ivyo byose umuntu aca mu gatsinda bizotuma bimwambika igitsibo, ikanzu yera itari bwaboneke ngaha muri nosi, ariko umuntu azoyambara mu gihe azoba atsinze urwo rugamba. Reka twongere turabe irindi somo rikurikira. Irindi somo rikurikira nshikanye ku murongo w'umunani, ariko umuntu ashoboye gufata Bibiliya arashobora gusoma agaheza kabona ivyo yagomvye ivyo Bibiliya kiravuga. Canke reka ndabibashirire ko umurongo w'umunani gushika ku 9 havuga ati ngo uwo muramukunda naho mutigeze kumubona, kandi n'ubu naho mutaramubona muramwizera. Ni ukuvuga yuko Yesu Kristo turamukunda, ntituramubona, kandi turamwizera. Mu gihe tuba tumwizeye, reka rero tuce dukora ibisabwa nawe canke ivyo yatugeze. Kuko tumwizera, ntitunde kuvuga ngo hinge tubanze tumubone amaso ku yandi, nkuko bamwe batazi Imana babivuga. Rero mu gihe tuba tumukunda, tukitegeza gukora icyo cyose mu kwizera, tutisunze iki canke kiriye canke ubu canke uriya. Hanyuma ngo turabinezererwa akanyamuneza kubwiza katovugwa mu guhabwa ikizobanwa no kwizera kwanyu, nico gakiza k'ubugingo bwanyu. Ivyo nivyo bibandanye. Hanyuma reka twongere turabe isomo dushaka guhereza ko riri muri Galatiya igice ca 5 umurongo wa 16 gushika 20. Abigalatiya igice ca 6, Galatiya 5, Abigalatiya 5 igice Galatiya 5 igice ca 16, igice ca 16 kugeza igice ca 26 havuga hati, umutwe w'amajambo aravuga ngo ubugingo bwo muri mpwemu. Ubugingo bwo muri mpwemu. Hari abo babibaza bati mbega mpwemu bamwe ko batavugishwa cyangwa ko baterekwa bigenda gute, ntibafise mpwemu? Umuntu wese arafise mpwemu mu gihe aba abyumva yuko ijambo ryose ry'Imana rivuze rishobora kuba ryamukozeko. Iyo ni mpwemu ibiri kiramukoresha. Mpwemu ashobora kuza no ku muntu adasenga atinjira no mu rusengero, kandi ikamuvugutira mu mwanya ugasanga wa muntu ameze uko utarubizi canke uko utaruvyiteze. Mpwemu rero ni umuntu akomeye cyane mu buzima bw'umuntu, kandi mpwemu akora mu gihe umuntu aba akiriho, akora mu gihe umuntu aba akiriho. Niho ari umuntu yisabira ijuru. Umuntu atisabira ijuru akiriho, nta kindi kintu kiba gihari, aba yapfuye. Reka tubandi dusome ano majambo. Haravuga ngo ndavuga nti mugendeshwe na mpwemu, niho mutazoshitsa ivy'akameremere kanyu kifuza. Mugendeshwe na mpwemu niho mutazoshitsa ivy'akameremere kanyu kifuza. No kuvuga ko mpwemu igihe ari karagufasha canke ari karamfasha canke ari arankoresha, nta na kimwe kimva mu kanwa canke nta na kimwe cyoshobora kukuva mu kanwa kitahesha Imana icubahiro. No kuvuga yuko mpwemu ari karatugendesha, no kuvuga yuko
icyaco cyose, ingendo yose, inyifato yose ni ihesha Imana icubahiro. Kandi ababibona bose baravuga bati ujya muntu n'uw'Imana. Mu gihe atampwemu ayibirimwo, umuntu harashobora kuvuga ati uyu muntu ivyo byose ntakoreshwa n'Imana. Ninaco gituma uza wumva ngo hariho abigisha b'ibinyoma. Abigisha b'ibinyoma iyo bariko baravuga ibinyoma, baravuga ijambo rimwe bagashiramo irindi ritari bubone no muri Bibiliya, utari mu bwumve yuko vyofasha umuntu kugira ashike ku kwizera. Ivyo ni kuvuga ukwigisha ikinyoma. Ukwigisha ikinyoma ni ibintu Yesu Kristo atera igitsure, naco gituma dukwiye kubizibukira. Reka tugende ku murongo wa 17. Kuko akameremere kifuza ivyo mpwemu yanka. Bavuga tugendeshwe na mpwemu, nico gituma tutazoshitsa ivyo kameremere kacu kifuza. Kameremere kacu na cyane cyane gakunda kugendera muri iyi mibiri yacu, muri iyi mitima yacu yakunze ivy'isi, ibona yuko umenga ikintu c'isi nico gifise akamaro ku Mana. Ata umuntu adashobora gushira imbere ico Imana igomba kuri we, atagomba gushira imbere ico Imana ivuga. Na cyane cyane ugiye kuraba abenshi barashobora kwibaza bati mbega bariyumvira bati naka ko mbona atacamaze, ko mbona umenga ameze kunuku tugenda mu ruta genda gira. Kumbe ntumenye yuko ivyo ariyo kameremere nyene, kandi iyo kameremere maze kuvyuka niyo mbi, kandi niyituma izokubuza nijoro mu gihe uba utayikontoroye, kugira ngo usubire wiyumvire ico Yesu Kristo avuga. Nubwo Kristo yari umwami, warabona yuko yagiye koza ibirenge vya Petero nubwo yagomvye kwanka, ariko mugaye Yesu yavuze ati reka bibe kuko nivyo ijoro rigomba. Kandi murabona yuko Petero ariwe yari mu bisanzwe yari koza Yesu, mugaye Yesu Kristo yavuze ati reka bibe. Ugomba kuba uw'imbere abanze yicishe bugufi, ugomba kuba umurongozi w'abandi atangure yicishe bugufi kugira ngo abandi babonereho akarorero. Reka tubandanye ku murongo wa 17 havuga ngo kuko akameremere kifuza ivyo mpwemu yanka, nivyo musobanukiwe. Sinonda kubivuga ngo ndabisubiremwo. Kameremere kifuza ivyo mpwemu yanka, kandi mpwemu yanka ivyo kameremere kifuza. Turi muri nosi, wari wese niyumvire mugabo sinsavye inyishu, wari wese yiyumvire ati mbega muri jewe ibi ndiko ndiyumvira canke ibi namye niyumvira canke ibi nari ngabirije gukora, mpwemu yera arabikunda, mpwemu yera aravyemera. Nimba atavyemera nokora gute? Nimba atavyemera mpindure, yego no guhindura. Nimba vyemera naho bandanya. Kameremere ni kabi, kandi kameremere umuntu atayigwanije imushitsa mu rupfu, kandi urwo rupfu rw'amazima yongo atazosubira kongera kuboneka. Urupfu rw'akagirire umuntu atazosubira no kubona ijuru. Reka tugende kameremere kikanka, kuko ivyo bihiganwa ngo ntimukore ivyo mugomba. Kameremere na mpwemu birahigana. Iyo mu gihe rero biko birahiganwa, nukuvuga yuko umuntu aca aba ugavye na cyane cyane kuraba ikibereye. Kameremere na mpwemu birahiganwa. None nawe canke jewe mugemba ngomba gukora iki canke kiriya, mbanza kwimvira nti iki Imana iracanka canke iracemera. Nimba icanka ni kubera kino kibandanye, canke nimba icemera kubera iki ntogikora. Ivyo nivyo ukwiye kwimvira imbere yuko ugira iryo uvuze canke ico ukora, ukaraba ibi biranezereza Imana canke birayibabaza. Nimba abikora Imana izoguhera, ni wavyimvire ukabatangwa kubishira imbere yuko ubikora canke ubivuga, Imana izoguhera, izobona ko uri kurakoresha canke ukoreshwa na mpwemu wayo yera. Reka tugende ku murongo wa 18. Ariko namba murongorwa na mpwemu ntimuganzwa n'ivyagezwe. Nukuvuga yuko mpwemu amaze kukugira uwiwe vy'ukuri, nta cagezwe kikuganza, kuko icagezwe kikubarira ati ntiwice, ntusambane, ntiwifuze mugenzi wawe. Ivyo impwemu rero umaze kuba ukoreshwa na mpwemu, ivyo ntabwo ubikibibona, ivyo ntabwo uba ukibifise mu mutima wawe. Mu gihe rero utaba ubifise mu mutima wawe, icagezwe ntikikuraba. Mugabo igihe uba ubona yuko mpwemu akikugondera ku kintu, ico cagezwe kirakuraba, kuko icagezwe kikubara ntiwice, ntusambane, ntiwibe, ntukifuze. Ivyo byose ni kameremere kabi mu gihe uba ubikoze.
kandi icyo oye muhemu aracanka. Ni ukuvuga yuko icyo ni cyagezwe. Mu gihe rero utaba kirenze, muhemu niwe bari karagukoresha, kandi nivyo vyagezwe ntibiba bikikuraba. Mugabo ubirenze ivyo vyagezwe biba bikikuraba. Reka twongere turabe ku murongo wa 19. Kandi ibikorwa vy'akameremere kacu biramenyekana nibi: ubushakanyi, ibihumanya, isoni nke, gusenga ibigirwamana, uburozi, ubwansi, intonganya, ishari, uburake, ikeba, kwitandukanya, ibice, igono, kuboregwa, kudandahigwa n'ibindi bene ivyo. Ivyo ndabibaburiye nkuko nabiburiye kera, yuko atabakora ibisa bityo bazoragwa ubwami bw'Imana. Ariko ivyo muhemu yama n'urukundo. Muravyumvise itandukaniro ryaho biri ivy'Imana n'ibitari ivy'Imana. Ivy'Imana ni urukundo, umunezero, amahoro, ukwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigirwa. Ico nico kintu ngirakamaro mu bukizima bwa Gikristo, kuba umwizigirwa. Iyo utaye ubwizigirwa kizogora kugira ngo wongere ubigarukane. Umuntu yakwizera kugira ngo wongere umugarukane kizogorana. Reka mpereze kuri aka kajambo nyene kakurikirako kavuga ngo ubugwa neza, ukwirinda ibimeze bityo nta vyagezwe bibibuza. Nukuvuga yuko ubugwa neza no kwirinda mu buzima bwa Gikristo, utirinda nta juru uzoshikamwo. Nimba ntirinda kandi nanje nta juru nzoshikamwo, kuko ijuru litegerezwa kubamwo abantu bazoba bafise ico bihanganiye, ico birinze kugira ngo ntibacumure ku Mana. Nanje rero nkaba ndivyo ndavyifuriza, namwe nanje ndavyifuriza kugira ngo igihe Yesu Kristo aturuciye ku macu azosange tumwiteze atanumwe avuyemo, azosange turi izahabu zakuwemo inkamba, dusigaye turi izahabu z'ukuri. Maze igihe aturutse ku macu azotwambike ikamba y'ubugingo, azotwambike rwa rugori, azotwambike na ya kanzu yera. Nivyo ndabipfuriza, nanje ninyifuriza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Reka dusenge. Turagushimira Dawe mwiza, turagushimira cyane ukuntu uhejeje kutwereka ukuntu turi bube abakristo b'ukuri, ukuntu turi bube abana b'Imana by'ukuri. Ntitube abana b'Imana ku munwa, ntitube ab'Imana gusa kugira ngo tubivuge ariko natwe tutabikora. Ntitube ab'Imana kukwiyerekana ariko inyuma yaho dufise ibindi tubinyegeye inyuma. Tukwinginze utuze dukoresha umuhemu wawe yera, tukwinginze utubashishe ubushobozi bwawe kugira ivyo tudashobora n'uwo mubiri muri nosi ubidushoboze. Nivyo twambaye ntiturinze gukutetesha amajambo, n'imizira y'Umwami wacu Yesu Kristo tubisavyemwo. Amen.